Uno munsi twatanguye no munsi wa mbere, uku kwezi kukazomara iminsi 30 canke 29. Uku kwezi rero ni ukwezi kwiza cyane, ni ukwezi ni ukwisonzesha muri byinshi. Ubwa mbere urihangana gufungura, hariho n'ibindi bikurikira, ntushobora kurangura amabanga yabubatse, hariho n'ibindi bintu ibicumuro bitandukanye wirinda gukora muri kuno kwezi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ni mwezi wa kujikurubia kwa Mwenyezi Mungu, mwezi wa mapenzi, mwezi wenye huruma, mwezi wenye baraka, na ni mwezi mmoja katika miezi 12. Ibyiza byamaha imisi yose umva twamiza ko ahubwo turarushirizaho muri iyi minsi 20, biri mu minsi 29 canke imisi 30 tuzofunga, urarushirizaho. Ahubwo nkatera kamo abisiramu bagenzanje tworushirizaho ibyiza tukareka ibibi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao umegawika mafungo matatu. Siku 10 za mwanzo ni siku za huruma. Siku 10 za kufata ni mwezi wa msamaha. Siku 10 za kufata tena ni mwezi ambao ni siku ambazo Mwenyezi Mungu anakutoa kwenye moto na kuweka kwenye pepo inshallah. Uku kwezi rero muze muraba umuyisilamu wese ahari aragabura, aratanga, eka asenga ijoro n'umurango. Kandi rero ntitwibagiye yuko twosengera n'igihugu cyacu cyatwibarutse ariyo mpeso y'abarundi bose, mpeso y'umunyagihugu. Nico yituma naco nyene tugisengera kugira ngo Imana idufashe iturinde ingwano, Imana idufashe iturinde inzara, Imana idufashe iturinde umwuzurira. Mbere dusaba yuko aho bukera mu mwaka wa 2020 buca twinjira mu matora, tugaca dusaba Imana rero yuko yodufasha ayo matora, Imana ikayabera umudereva. Ayo matora Imana igashyira mu kuboko kwayo, kuko nta kinanira Imana. Dutakambiye Imana rero duca twizera yuko atakidashoka, byose bizogenda neza ku bubasha bw'Imana subhanahu wa ta'ala. Rero mu kwezi kwa Ramadhan muzobona umuntu wese w'umuyisilamu, mbere nuwahora kumbure ari mboregwa, utusanga yiga kureka ako kaboregwe. Niyaba ari umuntu yagenda ari umusambanyi, niyaba ari umuntu yiba, niyaba ari umuntu agira gute, arihana ubutagisubira. Sallallahu